abantu benshi tubavuga ugutandukanye bivanye n'uko tumaze kubabona mu nzira zacu canke mu buzima bwacu, ariko nanone narinje kwibutsa yuko umuntu ari ikiremwa ciza kandi cane. Umuntu ateye igomwe kuko yaremwe mu ishusho y'Imana, ariko kandi ndababwira yuko umuntu ari ikinyantege nke ca mbere. Umwanya n'umwanya kinanirwa, umwanya n'umwanya gikomereka, umwanya n'umwanya gipfa. Rero umuntu ntabwo atunganye, umuntu ntabwo ari umugorotsi, umuntu ntabwo ari umweranda, umuntu arakosha, kandi umuntu ashobora kubera mwiza abantu bose. Umuntu ashobora gukora byose, umuntu agira ibyo ashoboye akagira n'ibyo adashoboye, umuntu agira aho akora n'aho agarukira. Kandi umuntu arakeneye gutahurwa, umuntu arakeneye gushigikirwa, umuntu arakeneye abantu bamuba hafi, umuntu arakeneye kuganirizwa, umuntu arakeneye guhabwa ivyiyumviro bizima kandi vyiza kugira ngo bikunde ahagare neza. Ego hari igihe ushaka kuvuga ati je ndi umunyabwenge, narize canke mfise amafaranga menshi, mfise abantu bakomakomeye, ariko uko biri kose ubwo mukeneye abantu hafi yawe, ubwo mukeneye urukundo ku bantu, ubwo mukeneye kwitabwaho, ubwo mukeneye kuyagishwa canke kuyagirwa, ubwo mukeneye abantu baguha ivyiyumviro bizima. Ego birashika ukaba warahemukiwe, warababajwe, warakomerekejwe n'abantu, bigatuma wumva yuko ata muntu ugikeneye, ata mugenzi ugishaka, ata abantu ukeneye mugani imigenderanire cane. Ariko nanone bakubwiye ko abantu bakeneye, uko abantu ni kirumara mu buzima bwawe. Uko vyogenda kose umuntu aguma akeneye mu buzima bwawe. Abantu nibo bagaragaza ukubaho kw'Imana premièrement hano kw'isi, kuko umuntu yavuye mu ishusho y'Imana. Kandi novuga ngo urakunda Imana utabanje gukunda umuntu ubona. Novuga ngo urakunda Imana utabanje kubona uwundi muntu hafi yawe kandi w'agaciro, ko akwiriye agaciro na gatoyi ku buzima bwawe canke hano kw'isi. Rero uragomba kubona uwundi muntu canke umuntu muri rusange ko ari umuntu adasanzwe ku buzima bwawe canke hano kw'isi. Icya kabiri, umuntu ni kirumara mu buzima bwawe. Ati n'umwami yarasavye urushinge. Ushobora kuba ugira utubazo kanaka ukagwara. Iyo ugwaye ugwazwa n'abantu. Ushobora kugira ibibazo ahantu atanumwe akuzi, mugabo ugafashwa n'umuntu. Ushobora kuba uri muri situation kanaka ugakenyera umuntu. Rero umuntu ni kirumara mu buzima bwawe. Umuntu aguma akenewe hafi yawe. Abantu ni kirumara mu buzima bwacu, mu buzima bw'umuntu. Icya gatatu, abantu nibo bakuba hafi mu gihe umerewe nabi canke mu gihe umerewe neza. Yego ati umukunzi ni wo nyawe umubonera mu bibazo, canke umuntu akuryarya biroroshe kumubona mu gihe wahora ufise ariko uno munsi ugakena. Ariko uko biri kose urakeneye abantu hafi yawe, urakeneye umuntu hafi yawe uwo ari we wese, kandi apana ngo muri famiye. Ego tugira imiryango, tugira abakunzi. Ushobora kuba wubatse, ushobora kuba utarubaka, ushobora kuba warubatse ariko ubu utakicubatse, ariko ndagenda kumenyesha yuko uguma ukeneye abantu, uguma ukeneye umuntu ngo n'umuzimyamuriro. Hari igihe ugira ibibazo ahantu uri wenyene na babandi atanumwe muzi, nange atamuryango arimwo, atamukunzi arimwo, atamugabo arimwo, atamugore arimwo, atamwana wawe arimwo, ugafashwa n'umuntu utazi. Rero umuntu ni kirumara mu buzima bwawe. Icyanyuma, abantu nibo muryango n'inshuti zacu canke zanyu. Hari abantu bakunze kugira amacakubiri ati uyu ni umugenzi wanje gose,
canke uyu si umugenzi wanje gose, canke uyu n'umuryango, uyu nawe si umuryango. Nagenda kumenyesha yuko hariho abantu bafashijwe n'abantu ati na kimwe bapfana, ati namwe bari bahuriye, ariko uno munsi babona nk'umuryango, kandi bari bafise umuryango wari kubafasha. Hari abantu bakomerekejwe n'imiryango, hari abantu bakomerekejwe n'abavyeyi babibarutse, hari abantu bakomerekejwe n'abavukanyi babo, n'abo bubakanye, cyangwa umwana wawe agukomeretsa, ugasanga uciye witabwaho n'umuntu ati nakimwe mupfana, ati ntamwe muhuriye, ariko uwo muntu akakubera inshuti, akakubera umuvyeyi, akakubera umugenzi, akakubera umuvukanyi, cyangwa akakubera umwana. Rero mu buzima menya yuko abantu bakenewe uko vyaba biri kose, uko vyaba biri kose. Jewe sinkeneye abantu, je sinkeneye ibi n'ibi, abantu bankoreye ibi n'ibi, abantu bankoreye amabi aya n'aya, abantu barampemukiye, abantu batumye mpomba, abantu baragomvye kunyica. Ya uri mukuri, ariko abantu beza baracariho. Abantu bose si babi, abantu b'urukundo, abantu bazima, abantu bo kwitura, abantu bo kuyagisha cyangwa bo kuyagirwa baracariho. Gira uwundi mutima mushasha, gira ukwizera gushasha, gira iyindi mbono nshasha, utahure yuko bajya bagukoreye amabi ntibajya nyene, ariko hari abandi bantu bafise umutima mwiza, hari abantu bafise umutima w'Imana, hari abantu bafise urukundo rutangaje. Icya gatatu tugezeko ni ibintu. Twahereye ku Mana tujya ku bantu, ubu naho tugeze ku bintu. Tuvuze ibintu twumva amafaranga, amazu, imiduga, imikogote, amafarasi, ama entreprise akomakomeye canke amasosiyete akomakomeye, amaduka yuzuye apakiranye, amasoko. Mugabo uno munsi kandi babwire yuko itunga rya mbere atari ibyo. Itunga rya mbere no kugira ubuntu, no kugira ubuntu premièrement, no kugira ubuntu, ukagira urukundo, ukabona yuko ibyo ufise byose cyane ubushobozi bwose ufise buva ku Mana, kandi Imana ari nyabuntu. Nimba ikintu kiva ku Mana kiba gifise urukundo, kandi kiba gifise n'ubuntu, kiba gifise n'ubugwaneza. Rero mu gihe ufise ibintu ukabura urukundo, ukabura ubuntu, ukabura kugira neza, byose biba ari ubusa. Ariko ndakwibutsa yuko imbere ya byose ari Imana. Ego ubutunzi ni bwiza, ufise amafaranga, ufise imiduga, ufise amazu, atakibazo bigera ugira na kimwe mu buzima, ata besoin y'ikintu na kimwe bigera ugira mu buzima bwawe ngo ubure. Vraiment ubwo buzima buraryoshe cyane. Nta muntu umwe adashobora kumva yuko ubwo buzima bunezerewe, nta muntu umwe atakumva yuko no mwijuru aririmo kandi ari ku isi. Ko birashika umuntu akumva ari mwijuru kandi akiri ku isi. Birashika umuntu akabaho atazi inzara ico arico. Birashika umuntu akabaho atazi kubura agahuzu ico arico. Birashika umuntu akabaho atarigera afata n'imetero imwe ariko agana n'amaguru kuva yakavuka. Birashika umva yuko ubwo buzima buryoshe kandi ata muntu umwe atobwifuza. Ubuzima buraryoshe, burahimbaye, bikabaza gusumba mu gihe wewe uri kurabwira umuntu ahaze yuko ushonje, nawe atazi inzara ico arico, atarigera yirigwa inzara cyangwa atarigera yumva ashonje. Mu gitondo avyukanywe icayi, akaba afise argent de poche, ahageze hose ashobora kugura aka juice, ashobora kugura akantu kose agafungura, akaja muri restaurant agafungura ivyo ashaka. Ku mugoroba agataramira ahantu kuri plage, mwijoro agafungura muhira. Uwo muntu ntazi inzara ico arico. Yumva uri kuramubwira ati je bugenda ndashonje naraye inzara. Guys, nashobora kukumva, nashobora gutahura. Ubwo buribwe bw'inzara wewe ntabwazi, ntabwo yumva, ntabwo arigera yumva, ntabwo yumva yuko
inzara ari ikintu ashobora kugirira impuhwe, ashobora kumva yuko kimuteye ikigongwe, ashobora kumva yuko kimuteye imbabazi, kubera yuko mu buzima bwiwe ntacyo azi. Umuntu ashobora kumva ko umuntu aruha kubera yuko bwiwe mu buzima ntarigera aruha. Ava mu muduga yinjira mu nzu, ava mu nzu yinjira mu muduga, ava mu muduga yinjira mu ndege. None uwo muntu arigera aruha? Uyo muntu arigera aterura n'ikintu kimuremera nk'ibiro 20 canke ibiro 30 canke meme na 10 kilo yamafise abantu bafatiye n'ishakoshi no kumwambika baramwambika, ntazi kumesa, ntazi ngo amabavu, ntazi ngo inkecuru niki. Uwo muntu ashobora kumva umuruhi carico kubera iki abayeho mu buzima bwiza, abayeho mu buzima buteye igomwe, ubuzima adashobora kumva yuko hariho abandi bantu babayeho nabi, adashobora kumva yuko hari abantu bariko barababara baruha. Niyo mpamvu akenshi usanga mwene abo bantu n'abakozi babo bo mu nzu bagomba kumukoresha nk'imashini, kubera yuko atazi yuko aruha, atazi umuruhi carico, atazi yuko nawe ari umuntu kandi akeneye kuruhuka, akeneye kumva yuko umubiri utekanye. Ariko nanone ni byiza mu buzima ko uko vyaba biri kose umenya yuko icankenerwa ca mbere mu buzima ukeneye kugira ngo wuzure ube umuntu wa nyawe, uragomba kugira Imana irya mbere, kuko Imana niba yaraguhaye byose, Imana niba yaragushoboje. Ego ushaka kuvuga ati nararondeye narirutse, ariko Imana yaraguhaye amagara meza, Imana yaraguhaye inkomezi, Imana yaraguhaye igikundiro gituma ushobora kuronka abo bantu bashobora kukwizera, ukaronka ubwo buryo. Imana yaraguhaye umugisha, kuko si bose barondera ngo baronke. Hari abarondera kuva mu bujene bakarinda basaza batararonka. Mugabo wewe wayagisha uno munsi, uragira umwaka wa mbere wa kabiri, uraronsa amafaranga, uraguze parcelle, urubatse inzu, uraguze umuduga, uragize umuryango, kandi mubayeho neza, ugashobora nkaho umenga uri umunyenkomezi nuko wakoze cyane. No, ni igikundiro c'Imana, n'ubuntu bw'Imana yakugiriye, kuko ni benshi barondera, ni benshi baruha, ni benshi bakora cyane mu gusumba, ni benshi bakoresha ingufu nyinshi, ni benshi bagerageza guca hirya no hino, bahagana amasource 4-5, ariko bahaguma bahomba, ariko wowe uragirirwa ubuntu. Ni byiza ko ubona Imana ubwa mbere ko ariyo iguha, ukabona ko Imana ari ituma byose bikunda, ukabona ko Imana ari yaguhaye umugisha, ukabona ko Imana ari yaguhaye neza ngomba yiza kuronka. Hama ukagira urukundo rugatuma ushobora gufasha, rugatuma ushobora kubona yuko umugisha ufise nawe ugomba guhezagira abandi. Imana yaguhezagiye kugira ngo uhezagire abandi, ntiyaguhezagiye kugira ngo wihezagire cyangwa uhezagire uruvyaro rwawe gusa. No, mu gihe uriko urafasha uruvyaro rwawe gusa, umenya yuko kimwe uriko urafasha mu bwami bw'ijuru. Ni vyiza yuko ufasha n'abantu utazi, abantu atakimwe muhuriyeko, abantu muhuyuko. Urahuye n'umuntu afise ikibazo, mufashe. Urahuye n'umuntu ashonje, mugaburire. Urahuye n'umuntu atambaye, mwambike. Urahuye n'umuntu agwaje, mufashe. Aho ni uzo uriko urakorera ubwami bw'ijuru, aho ni uzo uriko urakorera Imana. Ntuse wibaze yuko uriko uragaburira abana bawe n'umugore wawe ari uriko urakorera Imana. No, hajya uriko ukora devoir zawe nk'umugabo mu rugo, hajya uriko ukora devoir zawe nk'umugore mu rugo. Mugabo hajya tuvuze gukorera Imana, nuko uba wasohotse muri famiye yawe ukagenda hanze, hama ugafasha abantu utazi, abantu nakimwe muhuriyeko, abantu na hamwe muzohurira, kandi bakazovuga ati twarahuye n'umuntu dukorera iciza. Ukaronka n'ibintu zishuza Imana mu gihe byashitse, ukadendebukirwa canke ugasubira inyuma ukavuga ati Imana basibuka, ibuka wa munsi nafasha wa muntu yarameze ukuntu,
ibuka wa munsi ndagaburira wa muntu, ibuka wa munsi, ibuka biriya na biriya. Hama n'Imana ikavuga ati urankoze ku mutima, Imana ikabona kuguhindurira ibihe. Kandi iki ni ikintu naco turagomba kubana neza n'abantu, tugomba kubana neza n'abantu. Ibintu vy'ubwishime, ibintu vyo kwiyemera, ibintu vyo kwibona nk'aho umenga turenze, nk'aho umenga turengeye bose, tubireke uko biri kose. Umuntu wese afise intango n'iherezo, umuntu wese afise igihe ciwe, umuntu wese agira imisi yiwe, umuntu wese arananirwa, umuntu wese arapfa. Shaka ube ufise itunga ringana gute, ntuzigere ugura ubuzima, ntuzigere utanga igiturire uha Imana ngo ntupfe, ntuzigera uronka amafaranga yo kugura ubuzima kugira ngo ntupfe. Hageze hazoba hageze. Niyo mpamvu ari byiza kubana neza n'abantu, ukabana neza n'abantu bose, haba abakomeye, abaciye bugufi, nabo abandi ubona umenga ni banyarucari. Bitwareko neza kuko ushobora kubakenera. Ntawe n'umwe adakeneye uwundi, nta muntu n'umwe adakeneye mugenzi we, nta muntu n'umwe adakeneye ubufasha bw'uwundi muntu. Birashobora gushika ugakenyera mayibobo iri mwibara kugira ngo uyitume kuzanira mayinite, ne ntuba umukeneye kandi ari mayibobo. Birashika ugakenyera umuntu agushikane mu gatumba kanaka, umuntu utaruzi kandi ari umuntu aciye bugufi rwose. Birashobora no gushika ukagira ikibazo ahantu hari banyarucari, akaba aribo bagufasha, wanashima bagatuma ushobora no kurokoka, ubuzima bwawe bukagenda neza. Niyo mpamvu mu buzima dukwiye kuba abantu beza, tukagerageza nubwo ata muntu atunganye cyangwa ata muntu ashobora kuba mwiza everyday ku bantu bose, ariko turakwiye kugerageza kuba abantu beza kugira ngo bikunde, ubuzima buryohe, isi iryohe, duse kandi tugarukanye akaranga keza k'isi. Ko abantu benshi muri kino gihe bariko bagendana ibikomere, ati banaka barampemukiye, barambabaje, bagize iki, ariko ego vyarabaye, ariko ubuzima burabandanya, ubuzima butegerezwa kuavansa uko buri kose. Sije yacu yari ivyankenerwa mu buzima, ivyankenerwa mu buzima. Twabonye yuko ari bitatu. Icambere twavuze Imana, abantu, ibintu. Wowe ukadukurikirana, ndiza yuko wadukanye neza, kandi icyo twavuze bishobora kuba byagufashije ibitari bike. Twandikire muri commentaire utubwire ati ku cambere ku Mana natahuye iki canke ndabibona uku, ku cya kabiri abantu ndabibona uko natahuye iki, cya gatatu ibintu ndabibona uko natahuye uko. Utuye ko twari turi kumwe kugira ngo udutera intege no ku yindi nshuro biza bikunde, tuyage neza. Cyangwa ufite n'ikindi cyiyumviro gishasha ati ndakeneye next time muze mutuyagishe ku byerekeye ibi n'ibi n'ibi, urahawe ikaze. Twandikire muri commentaire utubwire kugira ngo bikunde, twame tubayagisha ibyo imitima yanyu ikeneye, ibyo imitima yanyu yahamiye, kuko abantu benshi bararushe, ibyankenerwa mu buzima twumvise ni bitatu. Ego les filles turakeneye ibintu byinshi, ariko si ibyo biri principal. Ibiri principal mu buzima ni ibyo bintu bitatu. Meme n'abagabo, imisore, yego ivyankenerwa, tuvuze ivyankenerwa, ibimvuze umenga na gaciro bifise, ariko nivyo vya mbere. Imbere y'ibyo bintu byose wowe wumva ukeneye, nivyo vya mbere. Uragomba kugira Imana, uragomba kugira abantu, uragomba no kugira ibintu. Ivyo bintu byose uko ari bitatu birakeneranye kugira ngo ubuzima bugende neza cyane. Rero ndabashimire mutima, mwakoze kunkurikirana, mwakoze guhitamo Akeje Media. Hari amamedia menshi, hari ibikorwa byinshi, ariko mwavuze ati reka dukurikirane kuri Akeje Media. God bless you, Imana ibayezagire rwose. Ikiganiro kidasanzwe na Joy Keza Fleur ya Audrey na teme yacu nziza, ivyankenerwa mu buzima. Rero naho utaha, ciao ciao.